Baramukije mwese abakunzi bamenya n'ibimedia nkuko mubibona ari imbere ya kamera n'umuntu ashajije cyane twavuga ko ari amatara n'amazi kameme muri comedy ya plus 257 turaguhaye ikaze rero mu bwami bwamenya n'ibimedia wongera widondora n'abadukurikirana kamera ni Mr. Tito Bradley comedy Tito Bradley comedy ni muntu ki rero exactement n'umuntu nyene w'umukomedi ngaha nyene mu Burundi wacu duhora twabikoze ya neza na neza benshi barazi kuri umukomedie kandi twagutumiye ngaha kubera uri umukomedie kameme uno munsi rero buse Tito Bradley akinira ku buzima impano n'ubuzima TV timu impano n'ubuzima TV uno munsi reba mwumve nkande donc carrière y'ubuzima yawe ni yihe kugira ngo abantu bamenye neza wisanze mu vya comedy gute en fait je kugira ntangura ibintu vya comedy mu gihugu cy'u Burundi wacu nabibwiwe n'umugenzi je nta ni telefone nakunda gukoresha wapi by'ama YouTube ntabyo nakunda gukoresha mugabo akimbwira ati ngo tuje dukora ukunuko dushinga akantu kajanye n'ibintu by'amakomedi ibintu by'amafilime tuze turakina iwacu mu Burundi rero nanjye nacenda muyoboka turagenda turi babiri burya twatanguye timu turi babiri no bitwa Mr. Gipira comedy mugabo ubu ntitukiri kumwe ariko arakorera mu yindi timu yiwiwe eca turatangura cyane hamagara n'umugenzi wanje yitwa Mr. KT turatangurana turakora kubera ibintu bya social media biragoye kubera biravuna cyane kubera abantu bagenda guca intege ngo ntaho zoshika ntaho zotera imbere ngo bibyihoze meme na famille barakuvako je nka je kameme nka famille vraiment bambwira ati ibintu byihoze ngo n'ubusazi mugana arabandanje nkombata guma nkora abanci intege ibyo ibintu biki uri kurakora nguma nkora ikintu nigiriye je nyene ni confidence nagumye nkora gushika no ndacakora cyane gose hama rero Tito Bradley uno musi n'umukomedi ariko turashaka kumenya mbega wugerageje kuraba ubwoko bwa comedy yo mu Burundi uno musi comedy yobeshaho umuntu en fait comedy n'umwuga mu yindi gusa ikigorana gusa uguma upambana uca handi kugira uzaronka ayagasabuni kuko ukoze umwuga umwe ntushobora gutera imbere uca ukoresha iyindi strategy diversity ni nka strategy nize muri marketing strategy ijyanye no kuvuga ati guparatika projet imwe paratika nyinshi kubera imwe yase gufata izindi zigafata ni nk'ushobora gusanga n'ibere mu bindi cyane gose none ugerageje kuraba comedy yo mu Burundi muri EAC cyangwa muri East Africa ubona wo kubgawe dufata nk'ikibanza ca kangahe muri comedy twe niho tugitangura nta ntambwe ndende turatera sinocanja ngaho nishongore ngo turarenze ngo ya nashatse kuvuga comedy yo mu Burundi uyigereranije niyo muri East Africa abanyarwanda abakongomani aba Tanzania aba Kenya twe dufata nk'ikibanza ca kangahe oya sinocangera ntuzenya ngaho byongora vraiment kubera ndiko ndareba mu Burundi vraiment turabambere muri EAC turashoboye kandi shaka kumenya ko turabambere canke turabanyuma oya ntidushaka kuja mu kibanza cyane ko hariho nk'abakigingi turaja mu makungu bamuzenya barawuri bamutima ni kibanza cyane twashobora kucokipa yego cyane gose uno munsi rero dusanzwe tubona abantu baba artiste benshi batandukanye eske uno munsi iyo bavuze umukomedi n'umunyamuziki barashobora guterera mu iterambere ry'igihugu yego gute cyambere cyo ibintu bariko barakora ibikorwa bariko barakora birashobora gusahiriza muri leta kuko kujya kuntu baguma bareba amantuze na amavideo yabo niko nabo ariko barinjiza bariko rateza n'imbere igihugu cyane gose aha tubandanije aho nyene wewe uno munsi uri wenyene cyangwa uri kumwe n'indi timu musanzwe mukinana
je ndi kumwe n'itimu ndi kumwe n'itimu ntabwo nikorana yego ko ndafise itimu dukorana Mr Bwonko lo comedy nawe turakorana na Mr KT hariho n'abandi bakobwa yego uno munsi mukorana itimu yitwa gute dukorana itimu yitwa Impano n'Ubuzima TV yego Impano n'Ubuzima TV ni imwe mu mashene YouTube ariko arabizamwo neza aho twabonye ko hariho n'ibiganiro birenza amaviews agera ku 22,000 arenga uno munsi iyo bavuze Impano n'Ubuzima TV twumve yuko creator wayo principal ari ninde yazanye iyo idea yo ku creation YouTube hamwe namwe kawafata kabashira hamwe kugira ngo mushobore kuyikinira afete nakubwiye mu ntango ko twatangwe turabahungu babiri uwo bitwa Gipira Comedy na Mr Tito nga ubu bisakari nka jewe ndi mu creator kubera ni je nkurikirana byose ibikorwa byose yaba nabo dukinana bose mugenda nguma ndabakurikirana kugira dushobore kugira iki gutanga umusaruro muri team ya nyimba atari banga iyo havuyemo ivyunguka abo mu Impano n'Ubuzima TV babigabura gute ntituragera ku iyo ntambwe muga gusa icambere umutima w'urukundo kwikivuyemo cyose dutegerezwa kugisangira abavukana nkuko twese dutanga ingufu mbe uno munsi mu Impano n'Ubuzima barafise umusponsor canke abantu babatera inkunga mu vy'uburyo oya nta support turaro twe turikoca nyene turimenya tugakora ibikorwa byose tukema tugakora sondage nambuzanye 1,000 na naki 1,000 tugakoresha video nziza uno munsi tugerageje kuraba ibikorwa mukora cankwe urugero mugezeko wowe ubwawe uragwishimiye cankwe hari izindi nguvu bisaba ko mwongera kugira ngo mutere imbere davantage okay urugero tugezeko vraiment ndagwishimira cyane cyambere cyo ndagwishimira burya kuva ku muntu umwe uduga gushika ku 1,000 na kandi gaciro gahambaye cyane umuntu agenda kwishimira kubera ndiko ndareba ngene kuri YouTube bivunana kugira ukore subscribe imwe yonyene ni yindi etape kugira uronke views imwe kuri YouTube biragorana kubera mu Burundi normally bavuga abantu benshi usanga tutako turakurikirana ama YouTube tungene tuba turi okipe n'ubundi buzi n'ibindi mayisha urumva bice bigorana ugerageje kuraba mu Burundi dufise abakomedie benshi mwebwe nk'umukomedie w'icitegererezo mufatira kicitegererezo mu Burundi ninde je ndiko ndareba aje ndashaka kwirefera kuri mutima no comedy na Raoul Kigingi bajya bose vraiment n'abanemera vraiment badukuriye ugati jya abantu vraiment ndabakurikiranye naje mu minsi y'imbere nzo bameze nkabo cyane gose aho rero turiko turabandanya mbega ugerageje kuraba nk'abakomedie bo mu Burundi mwebwe mu Impano n'Ubuzima TV ni nk'ubuhe mose abakora bwo mukavuga ati ngo wirojwanye natwe wihuze natwe kuko turabona ko urw'agaciro hamwe twokorana ni vyiza vraiment gusaba nk'undi muntu mugakorana collabo ndagwaye nka example twarakoranye na Mr Binwa twarakoranye kandi yaratwemereye kandi byagenze neza kandi anabishima vraiment nawe yaratumye basi tumenyekana rero je nk'umukomedi buno shaka kurondera norondera nk'umutama yitwa Komando wa muhungu mugufu jano murondera vraiment tugakorana yego aho nyene ugerageje kuraba uno munsi dufise abakomedie nk'abashagi naba Mr Ives n'abandi benshi batandukanye aho n'abantuzenya n'abajo hakimu ubu twabashira mu bakomedie kuko ibintu basigaye bakora navyo ne muri genre ya comedy uno munsi we nk'abo uri kurabatandukanya Shagi Mr Ives na Joakim wadutondekera uko batatu bakurikirana uhereye kuwa mbere gushika kuwa gatatu undumva nzanye mu byamamare by'abakomedie nka Mr Shagi bose mbona vraiment barenze
mbona aha mu Burundi vraiment bariko baraduza baja ku yindi etape baja ku yindi Burundi rwego la deuxième Mr. Ives na Mr. Joachim Smith. Joachim. Ya aho rero tukibandanya uno munsi impano n'ubuzima TV donc tuvuge ko muri kundi mwibona he muri 2040 2040 ndabona ko vraiment tuzoba turi abandi bantu tweho bazwi aha mu Burundi dushizemo inguvu nzoba mbona ko vraiment dushaka kuja bakadutumira ati turagiye hanze turafasha indege ya uno munsi rero kugira ngo mushike kw'ivyo ni giki muri ko muraplanifya gukora kizotuma iyo 2040 muyishikako muri abakomediye bazwi mushobora guhamagarwa no mu makuru ikintu turiko turategura ni ibikorwa byinshi kuko nibyo byotuma tugira ikitumenyekana cyane tugerageje kuraba nk'umwaka uheze wa 2025 ni ibihe bintu byabagoye mubona mukwiye kuzohinyanyura mu mwaka ukurikira ibintu byatugoye ni byinshi vraiment muganga ntabwo ari byinshi cyane nk'ibintu bijanye vraiment n'uburyo icyo kintu vraiment cyaratugoye kurondera cameraman ibyo byose ni vraiment byatugoye hari bishoboka kugira ko icyo kintu tuciga ko tukacicarira kugira iki kugira ntihizosubire muri 2026 icyo kintu vraiment cyaratumye dusubira hasi kuko ntidufise ubu discament na dufise mu cameraman ari press para dukorera ibikorwa byacu icyo kintu cyo cyatumye tugira iki tudakora neza turashaka tugikosora none muri ko mwitegurira gute kugikosora ubu SK ko twose tubura twarabonetse ubu kugira ngo no mwaka wa 2026 mudemare neza hamwe dushobora kubabona ku rundi rwego muri 2027 icyo turiko turaciga ko muri team turiko turaciga ko kandi inyishu yacu turiko turabona ko ikirikira ku murongo tuje kwitorera inyishu Ile tuze twereka abafana bacu badukurikirana badukunda twereke ibikorwa bimeze neza uno munsi igihugu cy'u Burundi gifise slogan canke vision ivuga iti igihugu cifashe mu 2040 giteye imbere mu 2060 ubwerageje kuraba rero abantu bagize impano n'ubuzima TV baba comedy bazoterera gute muri yo mbona kazoza yego twebwe ikintu cya mbere kizotuma natwe duterera igihugu ni cyakiri nakubwira ati nibikorwa kugira tumenyekane cyo kizotuma tugira ikidemere 40 natwe tuboneka nk'abandi bantu turema bafashe iki gihugu cyane gose nk'ubu hashobora kuba hari umuntu ariko aradukurikirana akumva akeneye nk'abana biwe yuko dufate nk'uba afise nk'umwana ashaka ko agira ni uwo mwana rara kugiye tigenda kene impano n'ubuzima TV bazoze kuntwengereza umwana tinkeneye ko umunsi wose umwana azohera yishimye mwe murumva ko muri capable twe turi capable yego mbeo no musi biramaze gushika mu gatumirwa mu bintu runaka byo kuja kwerekana impano zanyu canke mukina gusizo comedy mucisha on YouTube yego sirimwe sikabiri vraiment bama dutumiye yego cyamaze kuja kukinira mu kabare yego kabare kanininya cyane yego karimo n'abakiriya benshi vraiment kabare hari kazwi n'abantu benshi biteka vraiment barabatwengeje kandi vraiment barashimye kandi n'ubundi barasuye baradutuma ko baratubwira tugisinye contrat rero gusinya contrat vraiment hariho akabazo gatonya twace tugirana na cyo tubanza turabire uno munsi ugerageje kuraba ni igiki wewe wishimira umaze gukura muri comedy kuva wakayikina kuva je nakayikina vraiment abantu benshi baranzi bidahaha ngo nogenda ngo ninyegeze canke ngo habone nk'umuntu ari karampohotera ngo nkubite baranzi vraiment ashobora guca bangwanira n'abagenzi banje abafana banje batuwo muntu wacu mureke cyo kintu cyambere cyo nanacishimiye cyakabiri naco ndabona ko n'umusaruro vraiment ugiye kuzomera neza
bo nk'ubu turiko turaraba ku vyerekeye uburyo canke wealth umuntu ashobora gukoresha mu kugira ngo yinvestise mu maproje runaka aho na comedy ni proje mu zindi uno munsi ugerageje kuraba uburyo mumaze gushiramo muri comedy yanyu ubona muzobugaruza mu gihe kingana gute? Oya ubwo buryo tumaze kwinvestisamo ntabwo ari bwinshi cyane tuma vraiment duca duhagarika ibikorwa ni bukenya mugabo gusa uriko urakora analize umuntu aramaze kwinvestamo amafaranga menshi kuko hari nk'umuntu avuga ati je ndagiye kuyaguramo impene canke inka ndazi ubu yarunguye gusa amafaranga ndazi ko yuko turiko turembetsamo tuzoyakura yego ayo rero murize ko muzoyagaruza mu buryo ubu icambere cyo ndazi tuzoronka amakorabo menshi bazodutuma tuje kugira iki tubatwenze aho sindazi ntituzogira ubusa bazotubwira ati hari agafaranga kazoba kari ku ruhande bategeza kuduhemba ya uno munsi rero nk'abantu bariko baradukurikira wewe ku bwawe ni ihe support wosaba canke ikindi kintu wosaba ku bantu bose bariko baradukurikirana? Abantu baba bariko baradukurikirana canke n'abantu baba bagere batumve mu mwanya ikintu support cyambere no saba vraiment kudukurikirana impano n'ubuzima TV abatarakanda subscribe bayikanda abatarakora partage nasho kuyikora amalike ama comment mesh yego kugira tugire iki dushobore gutera imbere natwe yego ya dusa n'abari ku musozo w'ikiganiro ariko turashaka ko ugira akajambo kagasunika rugi woshikiriza bariko barakurikirana kino kiyago cacu kugira ngo dukangurira abantu bose kumenya ubuzima impano n'ubuzima TV. Akajambo ka nyuma no kangurira abantu cyambere cyo babanza gushimira vraiment ku bantu badufashe mu mugongo ego nka Mr Sunboy ego no mushimira cyane kuko yarambaye hafi yaranyeretse urukundo vraiment na je ntari bwigere ndarubona handi kubera kuva tugihura gushika n'ubu tukaba tukiri kumwe vraiment ndamushimiye cyane ama shimira n'umuntu wese vraiment yagize iki yashoboye kugira iki kunkurikirana naho harabari ko baranci intege ngo ndabihebe ndabivemo hariho n'abagucoza wibere kwibarabara usigaye ukina ibintu bitanaroreka kandi ibintu byose byo nasanze aha mu buzima bw'iyise ari kwiga ibintu byose nasanze ari shuri ya aho nyene rero turagushimiye Mr kubona washoboye kwitabira ikiyago cacu tunizera ko no hanyuma turukeneye uzotwitabira. Bakunzi bamenya nibi media mwese mwariko mukurikirana kino kiyago cacu turabashimiye kubona mwafashe kano kanya mukadukurikirana stay tuned kuri menya nibi media. Hello kuri mama mama gute mama ndakumbuye cyane mama reka ukuntu bari nabona shama murareba muteka gasogoro n'utujumu naho bundi ndabona ibintu byasahe Bujumbura byase nk'uyu muji friend ubuzima bwabaye akasamutwe no kurima muri ihangana no kuri mama kupara umuntu ari karandondera ego mama turasubira mama inyuma y'uwo mwanya y'uwo muntu ari karantelefona mama kandi wowe ubungiriye neza oya mama ndazi ko ndagukunda mama ihangane gatonya bazi sawa mama allo sheri ni sawa ndakurungikire ibihumbi 100 okay reka ndebe mama vuma gurisha umwaba mugabo ndayarungika ihangane n'ukuri ihangane nukuri reka ntumpebe umpevye je no campfa nukuri je vraiment no cangwara umutima wa teniya reka nukuri ndayakurungikira ihangane shashushu be ntiwumva nico ndagukundiye reka uri mwiza wanje kugenda nakora kwa tujambo nkumbwira ngo jotembe uyu mudada mama gira ry'umusogoro n'ibijumbu
bitanakaranze bitagira amamesa kuri noheli na bonane ngo mugango ndamurungikire ibihumbi ijana. Ibintu ko mengo nakasa moto vraiment aha jewe ndakwiye kwikosora. Mama ariko aragira iki? Mama yametse amezi 9 yantwaye inda amezi 9, arameka, arankuza, aranyoza, aranyambika, ingwaya aramvuza. Ibyiza yankoreye mama ni byinshi. Cepati ibihumbi ijana mbwire mama ngagurisha umwaba umeretse umudada igisuma nk'icyo gisuma ndacaza. Ndashiramo akadego uyu munsi, guhera ubu ndashizemo akadege. Uyu ni mwaka wa 2026, murebe abakobwa ntibaze barabiba, muze murashiramo akadege. Eya Impano n'Ubuzima TV yari umukomedi wanyu Tito Paradise Yaga.